ahubwo n'umwana mwiza niba yari kwemera nawo hama bogo dufate bagomba bagirema yaje uwo mukobwa akacabura bakabura mugabo tumubura buze kuri propose cyangwa kabana mukacamugira divorce haheze indwi imwe sinzi yuko wibuka igihe kimwe kera negeze kuvuga ati ndiko ndakubarire je bishitse nkaronka nk'umugabo ntarose umugabo nka papa kweri ntivyo mbabaza urumva hari genda bara na mama kweri nkumva ndabafu ikintu cyose kiba gifi inyuma yacu haba hariho sacrifice missionary come on man dore ko namubwira ati baze bihende bavyara imbere yo mu kumunani shaka ukuntu mushushe kwirirwa nta kintu cyabaye mwe sanzwe uyu mugore kwera namukuye ku mana hari nyine bifatanye n'umugisha ko yavuye ku mana ikintu cyose biravana aho wagikuye rero igituma ndamuhizokiye no kwera ko aho namukuye nta gaciro mu heaven nkuko bivuze kandi none agacagira agaciro rero no agaciro yavuye ahantu h'agaciro mu bituma ndaramukunda cyane kubera ko nzi inyuma yiwe atabindi bihari nta bandi nari nagerageje burya iyo imbwa irinze iteguka ubuhanza je ndi celebre vraiment nta mugabo kunshaka ko amategeko nta kiniki kumva ushaka kuba umuntu wo hejuru gusa jewe antuka ashitari shetani ntesi sinzi ukundo ni nk'impwemu umwe wese bwe arimva mu wundi ti mu mutima we ufise ikibanza iki canke iki niyo nko umuntu mukundana cyane iyo ashavuye n'abo atabikwereka uravyumvamo je nk'umugabo wanje n'umuntu wa mbere bigoye kumenya uko yashavuye mugyo abise ikintu kiri mu mutima cyangwa babaje nawe karatwana bwashe wowe mugabo mu mutima ntumeze neza ngameze neza wowe ntumeze neza tukahari akaca ambwiza ukuri ega rero igihe wuba kuvuga ati nivyanka nzokwigira nitwo kwibagire ko hariho aba bipfuza kubaka mugabe kanka ugasanga uripfuza kubaka mugabo wo mugiye kubakana nawe ntashobotse ukaba oblige yo gusambura hewe ndahubwire birababaje kubera ko nta muntu numwe naho umva nyine umuntu avuga ngo reka ngende kuraba byase nzotaha nta numwe aba yumva yogenda kugira mariage ku mugaragaro hama yifuze ko yahukana ubwo nyene kuko nambo uvuga ati reka nje guhonja amezi 3 ni benshi bagera akamara n'amezi 8 tutabizi ivyo nyire ni kubikine ahubwo iyo babonye umukobwa arongowe n'umuntu afite amafaranga bama bumva menga kurikiye amafaranga je ikintu cy'amafaranga sinigeze numva ko amafaranga ariyo noshira imbere kugira ngo nkundane n'umuntu nane ndakeneye agateka kiwanje sha urazi umuntu yamaze kumenya ko wamukundiye amafaranga bana agufata ko yishakiye nyine kuko abazi yuko ariyo wakurikiye nyash abagabo abahungu nabo murashobora kugira mariage ngo mwaboye ngo ujya kwibingura wabonye umukozi ariko nyashi ziri mu kazi icyo kintu wakibonye namba ivyo nyevyo byo gutera kubwira umuntu ngo je teme aribyo byo gutera kuvuga ngo reka ndamugurira iki kubera bisenyashi kubera ari bajaje ntumukunda kubera ko ivyo birahindagurika gushika naho je ndibuka mfise nkinda urano kujya kuntu nasa abagira bakavuga ati arikeshe rero twakwa nko gushwana akandaba n'ibitama n'ibizuru n'iki n'ibihere maso menga waserutse kuntu kacembwa ngo be uri mwiza ni nkora ubwo bujyanye umubona nyene wese hari ibintu nyene butakishuhi ariko bwa neza bwawe bwa bwenge bwawe kwa kumwubaha gwa rukundo nivyo aguma aboneramwe ubwiza bwawe abagore mureke kwisisa mujya mu matelefone cyangwa mugiri senga imana ukuzanira na video umugabo wangu karasambana kandi atasambanye abakenyezi bimboneza kabisa ikiriri haje mwari kiriri kwa president Muhira Papa Burundi first ready ari imbere yanyu karibu yabaga iyo uyiciyemwo neza nivyo nico cizere cyuko uzokorera igihugu neza kuko burya ubuzima bw'umuntu buri mw'imyaka y'ubuyabaga abana baba bimiyabaga dukwiye kubitaho impamvu nabifashe cyane ni kubera ko nanje mu buyabaga ariho natanguye konone kariri atwabazi inkuru yanje barayiga ugasanga mu bwo buyabaga bwanje ndatwaye inda ishushu rero bigatuma ari indoto zanje zitakara ariko ndashima Imana ko yampaye amahigo ya kabiri twese Imana nduha amahigo amwe
hariho n'abandi twarinda rimwe wowe ntuce wigereza ko ngo urumva ngo nuriya ngo numvise ngo histoire yiwe ngo byagenze uko ngo nanje rero ngo ntacyo ngo urumva ngo attention ega numane ngo Imana iba yarakwibutse turazigana intuze ama cicatrice turazigana inkovu ntibihanagurika ijana ku ijana urazigana inkovu ugasanga karakubyutse ukimva ati kumva urisuzuguye gato tibyo bintu bitamba ko kweri ugasanga nyene ntibihera ijana ku ijana cyo gituma uwo bishobokera ko yokwirinda abyirinda nibaze yuko ibyo bintu nivyo niwo mutwaro nari mfise wo kumva message yanje yogera kure urazi ko hariho nk'igihe ntashobora kugenda nko mu bantu benshi ugasanga namba ari nk'ahantu hakoraniye abantu benshi zishaka kuja kuko mbonye abantu bariko baravuga naca nimba bariko bavuga jewe Dico Entertainment. Yeah man, alright. Hello ladies and gentlemen, murumugisha kabisa kuba mwarahisemwe Dico Entertainment nari nabakumbuye for real. Nizera yuko mumeze neza. We back again and again mu bintu nk'ibi vy'amateka turahabaye cyane. Uno munsi kabisa ubona yuko turagarutse for the exclusive news, turagarutse for the special one. Her name is Fanny Lavin. Birandyohera iyo uri kuravuga amazina yawe gusumba ko yakuvugira kabisa. Yamvugira. Yamvugira. Birandyohera gusumba. Kweri. Ari ugiye avuga nyine ukumva harimo kandi kantu kakabijya gerageza. Yamvugira rero. Kandi ntiwanirimbiye joyeux anniversaire bro. Ego kwatse no kwanje. Akarero ndagahereko. Kwisaze wakuziga. Mu ntumbero yo kukurinda umuvyibuho w'ikirenga kubera ko ntaratabikunda wari kuza twitwaje gato twayihevye. Ibyo bintu biravyibusha gose gato zoba nyinshi. Have imwe yo mu mwaka. Imwe? Wewe wama waziri wama mu ma birthday nako wama mu amapati menshi atandukanye. Yo Natali. Nta magato twitwaje ariko amajwi twayazanye. Sandreze nuko atazi kuririmba cyashira mu rya gatatu nka kuririmbira jya mbere uko Imana yarari impeza gito. Ni muvange gira muvango. Sandreze tugerageze vraiment. Tugerageze. 1 2 3 twagiye. Happy birthday to Nene kuririmba mu rya mbere shiramwo bass shiramwo bass twagiye 1 2 3 Happy birthday to me. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Lavin. Akoprema kurimbirwa joyeux anniversaire n'abagabo mana yaje. Umeze base ya zatu. Ya gitari ile yatubwira narakadutiza gitari aho yari karakirigita kabisa. Mwarakoze nabonye amawishizi yanyu narabibonye nyine nari ncidekesha kubera uri ku kwezi kose ni kuwanje nyene uko kwezi kose yo wow Imana kabisa iguheza gire namwe baho umugisha uko kwezi gusiguye iki kuri wewe uko kwezi nabibwiye abantu ejo mu ndamateka make yanzi nuko abantu baba nka batanu canke barenga mu muryango wawe wagutse ngo bafise bagira birthday muri kuno kwezi muri kuno batana ahubwo bararenga turarenga 5 turarenga 5 nani nako kwezi natanguriye mu gukina filme watanguye gukina filme muri kuno kwezi kuri 11 nako kwezi umugabo wanje yangiriye proposal my god nako kwezi iki yani vyo akanako bari bazi bakunda kuno kwezi niko batangiye gukina mu filme ariko kandi proposal yabaye muri kuno kwezi baram propose baramaze ati will you marry me now yes I do nuru yes runini kare kare ibyo kuvuga ngoya ati ndavyemeye gatatu reka dwane beje ako bijya bintu je naba nibaza nimba abantu bamaze n'ubundi kubivugana burya hari umuntu akora proposal bakamubwira ati no birabaho cyari uwonzi byabayeho oya ofete nka kuki usanga nk'umukobwa aba atari serieuse mukagendana ukavuze ko mukundana kandi mu sena projet nawe muri watari vyarimo urumva rero uzanye ibintu ngo vyama proposal acavuga ati reka gufyira shaye ibyo bintu wewe cyari umuntu nzi byabayeko
n'abantu yabakoranije nyene hama uwo mukobwa yamubwete agura sara aho umukobwa n'umwana mubi ahubwo n'umwana mwiza niba yari kwemera nawo hama bogo dufate bagomba bagire imana yaje uwo mukobwa akacabura bakabura ko mugabo tumubura buze kuri propose cyangwa mukabana mukacamubwira divorce haheze indwi imwe cyangwa zibiri cyangwa ukwezi ikintu niko niyumvira biterwa n'icatumye abivamo nk'ubu wasanga ari ubuhemu yagize ugasanga muri uko kwezi nyene kwa propose yironkeye nk'undi muntu avuga ati ararenze wa wundi cyangwa ugasanga nyene bari kumwe nyene nko kuba aratakaza umwanya hariho amakupure menshi ari kumwe ari kugira nyene iminsi biregera imbere ari nk'ubo baba barayaga umumararungu ugasanga bakundanye menga arareretse bakije uno munsi ndi kumwe na Santrez ugahoze umurenze kuri ibi nibi kandi bikunda gushikira abakobwa abahungu cyane vrema abahungu ivyo ubuhemu mu rukundo mweno abahungu vrema abakobwa umuhungu mukaba muri kumwe uyu munsi mugabo azararaba pembeni ati nkaha muri yayo nyemerera yo we ni bye hamba bikaca bigenda uko nyene sha David noneho deja nubu nakararo warutanze kashitse ku mukobwa oya noneho akari mu mpene niko kari no mu ntama no gatangaye no ari kubura kuba yara kubavugira kabisa ni Fanira Vine nakiriye of course ushatse umwite mama 3FA ushatse umwite solution woman ushatse umwite the best influencer ever ayandu yivugire na mwami kazi Madame Kezimana igore n'iryo nkunda cyane come on Madame Kezimana igore iryo nandi menshi kazi miryo ryagiyemo umwe mu bantu kabisa baryoherewe ibihe nafasha kanya ndaba video yawe muheruka kwa uploadinga kuri Solution Couple abatu nimba hari umuntu afashwe neza Fanira Vine arimwo kabisa nubwo byatangiye mutera ubwoba nanje nagize ubwana bandi muri ahantu yakibanza tukivuge yego tukivuge ivyiza by'Uburundi no kubirata ni bon twe muri beauté du paysage la beauté du paysage mutipa arahamagara ati rero ubu ndagufashe ndabimenye ko wamusogera hano hantu uri kumwe n'ibindi bigabo batse uje kumvana batene Fanira Vine ko nawe nyene yongesa arayifise wamenga vyabaye waje n'umukawu ntararashavura bikomeye kabisa ariko mu nyuma ivyara bisa na no gushwana n'umubabaro bivamwe amarira y'umunezero aga surprise surprise cyamucura kara surprise Fana urukundo rwawe ruhora ari rushasha buri gihe duhuye umenga mba no kubaza ikibazo nkunda kukubaza ati nirihe banga rituma muguma ko mumeze ukamenga mwubakanye ejo hahise ni Imana tu ni kubera Imana no kuba twese ari navyo vyifuzo byacu kuko ntokunda umuntu atabikunda ngo bikunde yego kandi nawe we donc ni kubera Imana kandi be nishaka ryacu twese hari gihe ukunda umuntu akanka gukundika sasa nagenda namwe mu comment abana b'abakobwa cyangwa abadamu ngo baragufitiye ifuwe niyo ngiye mbona bigora mu makomantere cyane urabe ngo ugabanye ntare agabanye uburyo ngo how ari romantic amajambo muvuga ofite ngo birabakora ku mitima bakumva bona gufuhira uburyo ufashwe neza cyangwa merena n'aba bantu kwere uko ndazi uko atari ifuhe ry'urwanko cyangwa ryo kuvuga ngo bongera nabi sinzi uko wibuka igihe kimwe kera negeze kuvuga ati ndiko ndakubarire je bishitse nkaronka nk'umugabo ntarose umugabo nka papa urabyibuka warigeze kuvuga ko kantu kabisa je kweri ntivyo mbabaza urumva hari genda bara na mama kweri nkumva ndabafuye gosha chaga wavuga ati je ari gihe couple ya mama na papa ndafushe ndafushe nyene ngasanga nyene sukuvuga ngo kumva nyene umenga ukundi kuda ariko ni kubera urukundo mba numva ndabakunda mba numva nanje nifuza kumera uko nyene donc rero abavyifuza Imana ibibahe ariko kandi nawe ubikorera ikintu cyose kiba inyuma yacu haba hariho sacrifice yo kwihangana cyangwa yo kutahurana cyangwa si bya bintu byiza nameze ngo uragira effort nawe akagira iyindi hama bigakunda ntiwitege gukundwa nawe uraho gusa ngo ndarindire bankunde yotegeza gukunda kandi gukunda harimo sacrifice wow no kuvuga ntoyemwe ibintu bibiri mu bintu vuze harimo kwigomwa
ariko kandi hakabamo no kubiba urubuto ushaka cyane cyane abageni wabo tantine nyigisha wiyumva gute niyumva gute basha numva uri tayari gutanga imbuto wifuza ndi tayari gutanga z'ubwoko bubiri ahubwo ububiri bwa gute kuko bibiri bwa gute kubiba urukundo wari kuravuga kubera ko numvise mu kantu kuvuga ngo nimba ushaka ko we ururonka rukwiriye banza urutange nawe yego ubundi bwoko bw'urundi rubuto nubwo wahena ariko ndiyumvira mu byose bikoraniye muri ico kiye byose bikoraniye ngaho sha imana izabahe no kugwira cyane ariko kandi no ku rundi ruhande ni nkaho nimba wowe unifuza n'agahungu ku mugore wawe azokuvyara ni ugatanga siko bimeze nuko bagakogwa y'abagahungu byose nibo bitanga ariko cyane imana kabisa je nayisavye agahungu nikaguhe turi mu kwa kangahe ku 12 no muzo tuzokoma mwihende turabaharuri bano urazi ko jena mubaharuye ntari mureka kumarurira nawo hajya waraharura kwa muze mwihende muvyari imbere yo mu 8 turababona ko nasavye no mezi bayibagirwa kabisa ibintu byo kumva twakubonye bisa ntare kamume fresh undishimiye ubukebuke koko undishimiye ubukebuke kubera ko imana ifashije nta mezi nta n'ukwezi mbona dore ko nambwira ati baze bihende bavyara imbere yo mu 8 shaka ukuntu mushushe kwirirwa nta kintu cyabaye mwe oya banza mumbiriza kantu nari imereye undishimiye ubugahoro nta kwezi nsigaje cyangwa mu kwezi kwa nyuma kugira ukumare reka kwabaye kure nyamuni ndwi ya nyuma ubona mbe iba ndende canke ni ngufi iba ndende iba ndende amuganizo je mu miseze nabona ibintu ibihemenga biriko biriruka uburomenga vyatangiye kwitonda warindira indwi ya nyuma ramutsa abantu rero genda ndamukirije abantu kabisa wa mugabo we umviriza ntange buno butumwa kirikare nguri romantique cyane ukarenza umwana w'abandi ngwagiye kugwara igisukara abafana barakwiyamirije nabaye baby yabaye nakajene kabastire yange mu bisanzwe uyu mugore kwera namukuye ku mana hari nyine bifatanye n'umugisha ko yavuye ku mana ikintu cyose biravana aho wagikuye sinzi wow biravana aho the queen from God. From heaven, from God. Yeah. Sinzi yuko amafaranga ya mbere watangiye kujya muri Diko Media urayibuka? Ego. Amafaranga ya mbere watangiye kujya uwe mu journalist urayibuka? Ndibuka ka contract ka mbere na si. Kambere? Tushiye kukibagira ariko rutundi twishi bibagiye. Ego. Rero ikintu tibagira ni ikintu gifise agaciro yaho hantu wagikuye kandi ukaha agaciro yaho wagikuye uha agaciro aho hantu rero igituma ndamuhizokiye no kubera ko aho namukuye na agaciro mu heaven nkuko bivuze kandi none agacagira agaciro rero no agaciro yavuye ahantu agaciro mubandanye ibiganiro byanyu ushatse yuko Diko yamukuye muri boîte oya nta wundi muntu yivugiyeyo nanje ubundi munsi nzoza nshinge nahe mvugaho namukuye ego ariko bamaranye imyaka myinshi bari kumye arihangana umugore wawe arihangana rega na Juyu wamuvanze inshuro nyinshi kuko namuvanze kubera nari ndabizi yuko ari Rwanda nkaguma ngenda mu tundi nkaguma ngenda kuronderera ahandi rero nawe wewe vyopfuma wewe ariko wewe je vyopfuma kwa je ntibi ari bwanyemere nagenda kurondera ututundi namubwiye akanka ariko wewe waramubwiye akemere ariko ukaguma ugenda ahandi ukavuga ati ni si nibyo ariko ni sawa ariko bana yanje ibintu nivyo jange ingezi tona kenshi ni majority ntitushiye gufatira ku experience ariko mu experience arafasha kenshi ngo ziteraniza abantu ba bahuye n'ama challenge canke aziki inyuma y'ivyo bintu atabindi bintu bihari ukuvuga ngo ukundaye n'umukobwa muvuye muri 7e umuhungu ari muri 8e umukobwa 7e cyane mugasanga muri iganye mugaca mukundana gushika mubanye nta muntu yigeze akundana n'undi muntu uguma wibaza ngo inyuma yibi hariho
ibindi ngo baziti nyuma yo hariho ibindi biryoshe rero mu bituma ndaramukunda cyane kubera ko nzi nyuma yiwe atabindi bihari ndi mu bantu bagize aba ex benshi kweri iki kintu ko gikomeye rero ariko nyuma yo guhura nawe nyuma yiwe nta bandi witeze nta bandi nari nagerageje burya iyo imbwa irinze iteguka ubuhanza iba yabomye nk'ibi icyo ndagukundira uvuga ukuri nubwo wageze wanje ukavuga ikinyoma oya nino wishi katari bumpebe kandi abizi hari n'abahora mu telefone urababeshe preba nta n'umwe arantelefona nasante sana musaza uragiye ita solution man solution man ubwe ubwaza igisukari cy'urukundo ariko nta kundi n'abagwari zitari izo mbona bazikwa ibanze arakuvuza ararusambuta araguba oya wabaramuzi tu abarero so wabonye amajambo umwanditsi yitwa Fridore yanditse uno munsi twaje kwiga ariko kandi n'abantu babatora agatebe bige turateba hano hantu ku bintu bijanye n'urukundo Fridore unkundire manze ndabisome yarese ngo mu gihe haribonekeza kwahukana no kutarongorwa mu bantu bari muri entertainment twisunge cyane igisata ca sinema y'u Burundi n'abaririmbyi b'indirimbo mpimbazamana haravugwa cyane ko bigoye kubaka rukaguma mu gihe uri mu buzima bwo kuba celebre ariko igitangaje cyane nuko uno mu mama Fanny Lavine ni umwe mu bantu bari celebre ariko yubatse ubwiwe neza kandi n'akazi kiwe akakabandanya neza kandi agumana hit yiwe uyu ari mu baciwe intege cyane ko atarugo azomaramwo na kabiri kenshi bafatiye kuri kahise kiwe ariko kugeza n'iyi saha ruragumye aho mbere aherutse no guhezagizwa ikibondo kwitwa Solution Woman si ukwidigadiga uyu munsi ni akarorero keza kuri benshi bafatira ko nk'icitegererezo amabuye n'ibitutsi amaze guhura navyo akaguma hagaze biragoye kuronka uwundi wo kumugereranya nawe muri kano kanya ubwo rero bikunda ko wubaka rukaguma uri kuri zino ubwo rero birakunda kubaka rukagoma uri kwa zino mbuga ariko kandi ukamenya gutandukanya ubuzima bw'akazi kawe n'ubuzima bw'inyuma yizi mbuga hwaniro akahereje ko ni koko cyane sasa je natoyemwe ibintu bitatu harimo ikintu kivuga ngo hariko haribonekeza kwahukana kutarongorwa mu bantu bari muri tubanze duhere kwa kano ka kabiri akantu ngo kutarongora no kutarongorwa mu bantu bari muri entertainment ufise experience w'ahantu warana hatsimvye aba bantu biva kuki kugira bumve yuko batoshinga izabo batokubaka je nibaze yuko umwe wese bivana nuko n'ukuntu yiyumva cyangwa bikavana nuko batararonka wiwe cyangwa nyene bikavana niyo celebrity cyangwa ukumva umenga je ndi celebre vraiment nta mugabo kunshaka amategeko nta kiniki ukumva ushaka kuba umuntu wo hejuru gusa ariko kandi bikavana nuko butaramuronka ariko kandi bikavana nuko utavyumvamwo tu umwe wese abafise impamvu ziwe ariko izo mpamvu zose zirabaho yanagarutse ku kantu kandi kanatoyemwo na kantu kavuga ngo yavuze akantu ko kwahukana kanjaka ko tugahereza ko okay yavuze nakandi kantu yuko bigoye kubona umuntu yubatse ugwiwe ngo acaguma ari trend aguma ari kuri hit aguma ari celebre akagaruka ashigiye ntayo ko umuntu yitwa Fanny Lavine we yarabishoboye abandanya kanatera intambwe ubifadikanya gute bino bintu ivyo onya kugira bishoboke ni nuko ubufise uwo mwubakanye abitahura cyo kimwe nko nawe bitahura mu gihe rero mwese mu bitahura biroroshe cyane gose nkanje biranyohera cyane gose kuko urumva turi muri kahere imwe ariko mundi murashobora kuba muri kahere imwe ugasanga muga ntibikunze jere impamvu nibaze yuko bikunda ni kubera ko haba kwakuzuzanya no kubahana kuko umugabo utamwubashe cya kintu nyene ukunda nicabanza kwankira naho ari inyungu ziwe sindakumvise neza umugabo utamwubashe cya kintu nyene wewe ukunda nicabanza kukubuza kabisa ku buryo abantu banze ukage nk'ubu dufate nk'ubujura nuko turi muri kahere imwe ariko kandi urane ko ari umwanditsi ushobora kwandika filime zingahe je ntarimu kubera iki bivana n'ukuntu mu rugo tubaye abona ko noba ntamwubaha cyangwa noba ntamukunda cyangwa noba sinzi hari ukundi kuntu nitwara ugasanga abona yuko umenga iyo celebrity iratuma ntaba umugore nyine yisumeta
Aciye bugufi, yicaye nyene ateka yashize ibirenge hasi okay. kuko hariho nk'igihe usanga nyene wavyitiranije ugasanga ico cubahiro kiri hanze nico ushaka kuzana mu nzu nk'ubu je urabona ko ndamusumbya fan base ukaca usanga n'umuntu ushatse kugira kumenge nije ndi hejuru harumva ico akora cabanza kunshira hasi muga mugihe abona yuko byose ndavyitwaramwo neza nta kibuza atamfata ukuboko akanshigikira hari abantu bagira ubwoba atari igihe bijya ari byo babona ku makamera mu buzima batabona birakorohera guca bugufi ukubaha umugabo kujya ko abandi bagore bose batari celebre nkuko ufise izina iyo zakavyivugira diko we turazi da ije sinzi kugirisha ako kwigirisha ntako ndakuziko ego ivyo kunda ngo tugende kuri kamera dutwenge ngwaho igiri heza gira ego ugasaba nk'uruhusha ugiye ahantu kwambwira ati mutware wanje ibi nibibona vyogenda gute ndashaka ngira ikinyi ubona gute kavuga ego cyangwa kavuga oya sawa jewe antuka ashitari shetani ntesi sinzi cyo kumubaha cyo nico anashize imbere y'ibindi bintu byose cyo kumva uko turi umwe kuko hari igihe mubana n'umuntu ukaguma uvuze tera kareka urumva kamenga muri ko muranekana urumva kuko umenga muri bamaneko babiri bapanze hamwe kandi rega urukundo ni nk'impwemu umwe wese bwe arimva mwundi iti mu mutima we ufise ikibanza iki canke iki urumva niyo nko umuntu mukundana cyane iyo ashavuye n'aho batabikwereka uravyumvamo je nk'umugabo wanje n'umuntu wa mbere bigoye kumenya uko yashavuye mugyo abise ikintu kiri mu mutima cyangwa babaje nawe karatwana bwashe wowe mugabo mu mutima numeze neza ngameze neza wowe numeze neza tukahari akaca ambwiza ukuri iyo connection iba yaje gute ubyiyumvamwe nawe mu mutima ukumva nyine uvyumvamwe nkumva nawe tuko tuvuga ati wewe hariho ikintu kumbe ka kantu bavuga inkubu ngo nk'abantu babiri bubakanye wa mugani wawe bari mu rukundo nyago n'imitima ubwayo ngo irashobora gushwana nabo batanashwanye cyane basangira ikira irabwirana amajambo meza kandi batekorana rwose ico kintu nico urimo kubijambo cyane vem cyo umashaka kuba mwicaye ariko imitima yanyu irabwirana bisaba nyine kumva ko ujya ari wewe nawe uri we wow spirit irakomeye cyane sasa ikindi kintu cyagaciro na muri no ntuzeya cagiye kigaruka ni ikintu kivuga ngo abantu bari ko muri no miss cyane zango z'abantu bafise fame ziriko zirasambuka n'ingoga ntizimara umwanya agaruka no kantu kavuga ati we bana guteza iminsi ariko iminsi iragiye igihe kiriko kiri kubita n'umunsi bimeze neza nta nduru nta n'ikinuma barigera bumva iki kintu nagenda kikubaza ibanga wari tubwiye n'ubu bari kurabivuga ariko ku bandi uri kurabibona gute kubera ko abantu bari barubakana muri no minsi ingo zitakiramba menga byo nacintege nk'umuntu ategekanya kubaka akavuga ati none ntaho ngiye nk'ubu nanje ugwanje jo gosambuka oya mwizina rya Yesu ntabyo gusamba nukugenda ahubwo je ubwana mvuze mu mutima ati je ngo mengire mariage ngo ndagire okay ubu unyi rero meze nk'akajya kantu ka jaune kari murigi kira urumva kugira gasohoke riba rimenetse nanje sinkeneye kuri giganje rizomeneka urumva wowe ubwo ugiye kubaka ukumva ko ntugiye guhonja ugiye kubaka nyene kubera ko wumva ukeneye kugumayo kandi ukeneye ko urugo rwawe ruba rwiza atabindi rero ivyo birafasha pana byandi byo ugasanga ega rero igihe wubaka uvuga ati nivyanka nzokwigira ego hari abantu ngo bagenda banapanze ngo nzomara y'umwaka umwe hamwe ugasanga wubatse kubera pressure y'abantu kanaka cyangwa abagenzi bawe bandi bagiye cyangwa izini mpamvu kanaka ivyo rero biraca tuma rero ucugiye usanga vuyo hakiri kare kabisa akavura twimuke tuje mu nzu karabaye kenshi ambavu yaho nitwo kwibagire ko hariho aba bipfuza kubaka mugabe kanga ugasanga uripfuza kubaka mugabo mugiye kubaka nawe ntashobotse ukaba oblige yo gusambura je nibaze ko no kubiragiza Imana tu iyi nkuru yo hakujya gatoya ya yuno mukobwa Vestine kiravugwa cyane bagaruka ku bintu bisa n'ivyo wayakiriye gute ko byateje induru birashikana hani wacu je byo nibaza ko atari ibyo bijya bintu nivyo witonde sivyo ndaguha facts zibiri
nibaza ko umuntu abantu bari barindiriye bari bashaka kumva ico bivuga ko ni nuno manager wabo Irene Murindahabi muri interview yakoze wewe avuga ati icambere aremeze ko poste babonye yaciye kuri official account ya Vestine ni yanyaje ati ariko rero twe tumaze kubibona twarabifuse ku impamvu z'umutekano wiwe mu nyuma bariyumviriye barabifuta umva ntakana ko tewe yabipostinze kandi ntakana ko ivyo yapostinze atari byo bimwe bavuga ngo baba barayivye ngo siwe yabivuze hanyuma baranamaze cyane ikibazo kirahari ati byo nta kinini no bivuga ko tariko igihari coco nuko mwijambo yavuga yasa n'uvuga ati tumusengere timugabo ntitunezerejwe n'amajambo yahisaba mu ma media ibintu byose byagiye bibi nyuma y'amezi 3 adashikana hewe ndahubwire birababaje kubera ko nta muntu numwe naho umva nyine umuntu avuga ngo reka ngende kuraba byatsi nzotaha nta numwe aba yumva yogenda kugira mariage ku mugaragaro hama yifuze ko yahukana ubwo nyene kuko nambo uvuga ati reka nje guhonja amezi 3 ni benshi bagera akamara n'amezi 8 tutabizi hama akitahira rero urumva birababaje nyene mani worohereze tu amwe mu ma comment nagiye mbona bagarutse kwa nabo bati muga birumvikana mbo havuzwe byinshi umukobwa ashobora kuba ya professor bifaranga byinshi nta rukundo rwari ruhari burya mu gukundana kwabo ngo nta namezi ane bakundanye birashobora kugira umuntu ashobora kugira ingaruka kubera ko umuntu babanye atamwanya munini bari babanje kumarana muri fiançailles ikindi gukurikira amafaranga ahari umuntu ntashobora kubana n'umugabo afite amahera n'urukundo nago nyene rukaba ruhari ibyo nyireni kubera ne ahubwo iyo babonye umukobwa arongowe n'umuntu afite amafaranga bama bumva menga kurikiye amafaranga bashobora ko wamukunze biri nyene atari ayo mafaranga wakurikiye ariko hariho n'abagenda kubera ayo mafaranga umuce munini mu bakobwa oya ntavyonzi ucumenga ico caka uraretse ko kirabafata cyane hari abo gifata ntavyo ndi umuce munini ti wo baro genda kubera amafaranga ko gisha amafaranga nikinkorako nta muntu nigeze nkunda ngo kubera amafaranga mugabo we baranabivuze ati yaba wakunda amafaranga tubivuga uko biri menga umugabo wo kubana nawe mwakiya gihe na feme wari ufise ntiyari kuba ari ntare mu gihe haro nabandi bakurondera baba billion abayafise ikintu cy'amafaranga sinigeze numva ko amafaranga ariyo noshira imbere kugira ngo nkundane n'umuntu kubera nani ndakeneye agateka kiwanje sha urazi umuntu yamaze kumenya ko wamukundiye amafaranga bana agufata ko yishakiye nyine kuko abazi yuko ariyo wakurikiye nawe numva nta rukundo akugirira rero ni byiza no kugenda ukurikiye urukundo gusumba amafaranga cyangwa inyashi abagabo abahungu nabo murashobora kugira mariage ngo mwaboye ngo ujya kwibi ngo wabonye umukozi ariko nyashi ziri mu kazi icyo kintu wakibonye icyo kintu kivuga isuri hari umuntu babona umukobwa akavuga ati jewe n'umuntu ngire nkore biha byose tubane yakurikiye umugani wawe nyashi yonye akurikiye nyashi akurikiye jone ya bajaji cyangwa jagonzo konzo ngo kupa DJ muri mwamikazi urumva rero ibyo ibintu byose ubona inyuma apparence y'umuntu amafaranga ibyo n'ibintu bihindagurika ibyo si byo umuntu yofatira ko bwira dusubire iyo John ya bajaji nyashi ntaco biterera mu kuba ku rugo kwe nta na zero nagira nyene uragera ukabiraba ukavatego kabisa wagira umugikino mukabiheba wagira ureke kumugura igitengo ukakigura wagira wibagiye kumubwira ati joteme mwami kazo kabivuga namba ivyo nyevyo byo gutera kubwira umuntu ngo joteme aribyo byo gutera kuvuga ngo reka ndamugurira iki kubera bisenyaki kubera ari bajaje ntumukunda kubera ko ivyo birahindagurika gushika naho je ndibuka mfise nkinda urana kujya kuntu nasa abwira ukavuga ati arikeshe rero twakwa nko gushwana akandaba n'ibitama n'ibizuru niki n'ibihere mu maso menga waserutse ukuntu kacimbwa ngo be uri mwiza ni nkora ubwo bujyanye rero ko apparence ni byiza ariko ni ikintu gihindagurika tugenda dusaza tugenda duhinduka tugenda ibihe biduhindura rero ubutse ngo ngombe ndamutware kubera iki uba wihenze cyane none ko bivugwa yuko abagabo burya ngo bakunda ivyo babona amaso ngo niyatangira agakunda kumbure ko munyuma hirye mu rundi cyane uburyo bubaza umugabo ashobora ku mugore babana
ivyo arashobora ngira kubiraba kuwa hanze nyene akavuga atembwa uwo mu nzu ivyo nta nivyo ubona rero kubera ikintu kubera ko umubona kenshi cyane cengira ukanamubona hano ngira ngo kamubona wese n'igitenge nyene umubona nyene wese hariho ibintu nyene butakishuhi ariko bwa bugwaneza bwawe bwa bwenge bwawe kwa kumwubaha gwa rukundo nivyo aguma aboneramwo ubwiza bwawe ariko cyane cyane kwa kubaha Imana kwawe ejo muri eglise niho umukozi w'Imana yatubwiye ati wa mugabo we ntuzutinye urya mugore araba muri telefone yawe ngo ariko aragucunga ngo abaza ngo nguninde ahubwo tinya wa mugore asenga Imana kandi akumva ijwi ry'Imana. Wow. Teremwe abagore mureke kwisesa muja mu matelefone cyo mugiri senga Imana irashobora kuguhishurira ati umugabo wawe hari kitameze neza ukunukunuko sino aro urabona ubuho haraje ama AI intelligence artificial ukuzanira na video umugabo wawe ngo karasambana kandi atasambanye ako mu gihe uje imbere Imana ugasenga Imana ukayisiguza uramenya ati ibi nivyo cyangwa si ivyo tivyafiriye hareka mpindura aha cyangwa umugabo wanje ndamusengera uko ya rero urumva abatamenye Imana mugabo bacumenga ko kantu karabagora abatamenye Imana ntibagowe ndivuga ngo baragoye abatamenye Imana baragowe nyene numva nk'iryo banga iyo asize utanze bo baca bayumva ku matwi kubera udafise aho urira n'Imana ibintu byawe byereka Imana menga bica bigorana cyo gituma muri byose no gusenga Imana bundi ni umushinge w'ingo nziza ya nabundi waro ningo ubona umenga ni nziza zirasangana aba boss baje kunwa icyayi Dubai bakagenda mu vacances hariya ariko kubera ko badafise umushinge Imana ugasanga ni problem ya problem kabisa sasa imbere ko tuva kuri ico kintu niyumvira ikindi kintu kubera ki ino team ya yuno mukobwa yagarutse kaza kwidoga ngo urumva ngo abantu nibabi ngo base bavuga ibintu birabonekana ngo yuko menga bamutega iminsi bashaka ruya rugo rusambuka je nese nibaza ikintu nshaka yuko mfasha yaba umuntu wa mbere ya publie ivyo bintu akabishira habona avuga ko ngira warabonye amajambo yagiye avuga wenyine akavyivugira nabahise bavuga byinshi nubwo bamutuka nyirabayazana ninde ariko se no bahaye content nawo murenganya kubera ko umutima hari gihuruha uko mu mutima urarushe urabuze umuntu nyene ukoma nyene wo saduka ikintu kakivuga ariko gusa twari dukwiye kugira kera nabavuga ati chushira amazi mukanwa ore cyo ugene muri toilette ubyiganire toilette cyo ugene je ubunye ibanga numva byasiko ndari guwe ndagenda mukiyo nkiganiriza nkavuga ati oya mwubukira aho bati none Garavine urakomeye wewe uke bitsukure urira nkarira hama bigahera mwe amaze kubishira kuri stat cyo maze kubishira hemba ndabaye content witanze nico ngira vuga ati nk'ubu nka wewe mbo ntibivuze yuko mbo nta challenge nini urahura nayo mu rugo kuko tuba tumaze kubimenya ariko sinibaze yuko nk'ubu nka wowe ico gushikira kiremereye twasha tubona kuri za mboga zawe ariho wagiye kwidogera kumbure ko uhamagara pare canke marene nabone uhamagara akuna nogenda muri eglise nkarira nkaheza hama nkataha Jubunyi nararengeye urugero ko kugira ko kuja kubwira pare na marene cyo ko kujya mutama we utera icumu neza urezi yuko hari gihe ubwira amakosa y'umugabo wawe kayabwira naho yabwira mama wawe cyangwa kayabwira uwo muvuka umuntu arahinduka hakaregera igihe arahindutse amakosa ntakiyakora umugabo w'abagabo bamubona mwayashusho amafuti nawe kuko umukunda uko bamubona mwayajusho y'amafuti birakubabaza ugasanga nabo wabibwiye usigaye wonye n'ubanga ari wowe wabashiriye urusaku rero urumva jewe ubunyi ndi kuri level yuko ndabivugana n'Imana gusama nkarira bigahera bibaye yonyine kavyikemurira yonyine kavyikemurira mugandwa mwobibona ko nahindutse mubona ko nahindutse mbwa ntimwomenye ibyo ari ibyo kubera ko wenda kuzi nk'umuntu atigirisha twari twanakavuze mugabo nkaba ndakuzi nk'umuntu azi guhangana n'ibibazo ingwanyi ishobora kubinyegeza abakwegereye barashobora kuba babona Tiffany Ravine hari ikintu cahindutse wa munezero wewe kagatwengo ntitukikabona mugabo atakwegereye ndasubira no kumupostinga mvuruka ndamupostingiri urakoze cyane uri mu bantu byo gutusha tukabona solution kapolita yikina twatuntu mwubona ati Tiffany atagishima avuge ngo birampimbara nsenganye nawe sindabimenyera bijya byo mwaba mukibona
Webwe ntabyo mubona ko jewe hariho ngo bandi ngo niyo baba baheje kubakubita baca babashira kuri statut merci ya ariko umutima bawukura hehe nyene umugani wawe uburyarya n'uburyarya nawe ukabuzira uburyarya akasishobora ahubwo uzi ko ari ikindi kintu cateye fani no musi ngo co kwawukana abantu bakawukanira mu nzu uramaze kuvyumva mukaba mwinjira hamwe mugabo mbo no muri sala mukaba mwahurira kugira mu fente abana ntihabone ivyo rero kugasanga ivyumba mwaramaze kubigabura canke n'icumba kimwe ariko igitanda ari bibiri hagati hariho rusizi gabura ya birahari kandi Imana itabara ingo zimerewe uko kuko ni nyinshi ni nyinshi birinde bimenyekana nuko ziba zihari yego ariko je sinabishobora Imana ibikurinde ni birebire cyane Imana ibikurinde ibikurinde ni Fanny Lavine nagiye mbona abantu n'ubundi baguma bagaruka bavuga nawe no mu majambo ravyivugira uri mu nyishu warishu umeze neza imyaka 45 umaze ku isi Ego 45 iyo nabonye uri kurabesha abantu ngo wageze kuri wa murongo umuntu adasubira je nabwiye abantu vraiment nimba naho nyene ntarudugije gato imyaka yawe ndayizi nubwo ntayizi neza ni 30 naho nyene apana hejuru cyane naragerageje naratomboje eka turi cyangwa uracari muri ya 18 Jendi 45 kumana wana ko bisi nkumitungana mu mwaka uheze wavuye kuri 18 ubu tushimbira kuri 45 twebwe bibiri muri speed muri speed ino rero ko Imana ibikurinde uri umwana avuga ati warasubijwe umuntu anabiravye takwigirisha uri mu rukundo ruzima uri mu rugo uryoherewe ahubwo bahantu ugeze bandanya wigisha ubibura ubuto gwiza benshi bakwigire ko nakubwiye bajya abantu bavuga ko bagufuhira ni mu buryo buri positive n'abantu baba baryoherewe akarorero mu bahani inyigisho mu bashikiriza kabisa ndanagukeze ubona yuko last time uno mwaka nibaza ko nawe uri mu bantu bazovuga neza nyuma y'ibyinshi mwakoze gusarura amafilme mazima nakubonye ni bukuru mu nama z'abakuru forum diho niveau voilà des femmes des femmes leaders canke des femmes nomba icyo tubatuzi gusa abantu ze abafame nyene umva bicitegerereza binararibonye sinzi ko no bimboneza bimboneza abakenyezi bimboneza kabisa ikiriri haje mwari kiriri kwa president Muhira Papa Burundi first lady ari imbere yanyu bonyene bariko baratwigisha ibintu bitandukanye byari bihe byiza aho kandi ikintu nashimye uwo mwaka yari teme twize ko ibintu by'ukuntu abajene iyo ubu adolescent imyaka y'ubuyabaga iyo uyiciyemwo neza nico cizere cyuko uzokorera igihugu neza kuko burya ubuzima bw'umuntu buri mu myaka y'ubuyabaga eko kantu ntibakamenya kuko umuyabaga iyo ubuyabaga buciyemo nabi hariho kazoza bayishe ariko iyo abuciyemo neza hariho kazoza bakijije rero bivuze ngo aba bana baba b'imiyabaga dukwiye kubitaho nambari no mu gufungura tukamenya ati bagomba gufungura ibintu bimeze uku nuku nambari no kubaganirira tukabaganirira ibintu bimeze uku nuku ku buryo tubafasha kubaka kazoza ntituce tubona ngo umwana ngo ngo imyaka yabaga ngo yamusajije utagura ku usara usanga abavyeyi benshi batabitahura gasanga umwana no kucumucira urubanza gusa kamenga yasaze yamenje ni gihe umwana ageramo umufashije rero akakijabuka neza umugize umuntu muzima kabisa nta kwicuza kubaho namba binashitse akagwa mu bintazi ugasanga aratwaye inda cyangwa ugasanga ari muhungu yagiye mu bintu byo kunywa ibimogi mufashe kubijabuka kuko nawe n'imyaka arimo mufashanye n'urukundo kumbura imbere azovamwo undi muntu akomeye ariko uciwerekera nawe ukamuhana ukagira iki bituma hari indoto nyinshi atakaza ejo gihe atakaje indoto nyinshi n'igihugu kiba kiriko kirahomba umuntu yocubatse
iryo ni ryo ganuke wakuye bukuru kabisa twize ibintu byinshi mwize ibintu byinshi munzu uburyo mbebana mu mutwe byagiye biricapa numva wona bishe uwo guha mikoro wo bishe yaringa igihugu cyose kabisa kandi bakeka byagize impamvu nabifashe cyane ni kubera ko nanje mu buyabagariho natanguye kononekarira urumva atwabazi inkuru yanjye barayizi ya waragiye ubivuga nagenda bivuga ugasanga mu bwo buyabaga bwanje ndatwaye inda ishushu rero bigatuma ari indoto zanje zitakara ariko ndashima Imana ko yampaye amahigo ya kabiri nibyo nabambwira abajene nubone ngo ngo dushaka kumera nka Fanny Vine ngo kiniki cyangwa uratwaye inda ucuvuga ngo Fanny Vine we ntayitwaye ngo ubonye ngo so mustayo kiniki twese Imana nduha amahigo amwe hariho n'abandi twari inda rimwe ubonye ngira sinzi ukuntu babayeho cyangwa bapfuye cyangwa bagize iki kubera ko Imana ntitanga amahigo cyo kimwe rero we ntuce wigereza ko ngo urumva ngo nuriye ngo numvise ngo histoire ngo byagenze uko ngo nanje rero ngo ntacyo ngo urumva ngo attention ico kintu uvuze nico nagere mvuge nti byarashoboka yuko Fanny Vine bariko barabona hano wari kubura karorero keza kabijya bintu mwize hariya ko umuntu mu buyawa gabwiwe yononye kazoza muga kubw'amahigwe wagize n'ubuntu Imana yakugiriye cyane ntabwo uri kurabibamwe uri gihushane c'ivyo bintu bisigura ngo bimatanye n'akantu uvuze ati nimba we waragiriwe ubwo buntu nimba waronse amahigwe ya kabiri uri mu bantu igihumbi havamwe umwe canke babiri voilà si bya bose rero je ntwemo kana bavuga ngo nimba byoshoboka ko bavyirinda muri rya myaka nibavyirinda abavyeyi nabo nimba byoshoboka ko bacoachinga abana bigishoboka baba coachinge mwabije bintu bya no mu bube gito babe hagufi babigisha cyane kuko irya myaka ni umuntu apfiramwo cyangwa akaviramwo umuntu muzi ego ntiwaganutse amaramasa mbwiraza ikindi kintu nimviri bisigura nka wewe yo udahura n'uko du challenge wahuyemwe muri kahise hari n'igihe dufata ubunimba nko kuri account utunze miliyoni 50 wari kugeze ku miliyoni 500 atanu gusa kareko menshi oya kandi mba di proud nubone ngo Imana iba yarakwibutse turasigana intuze ama cicatrice turasigana inkovu ntibihanagurika ijana ku ijana basigana inkovu ugasanga karakubyutse ukimva ati kumva urisuzuguye gato tibyo bintu bitamba ko kweri ugasanga nyene ntibihera ijana ku ijana cyo gituma uwo bishobokera ko yokwirinda abyirinde nibaze ko ibyo bintu nivyo niwo mutwaro nayifise wo kumva message yanje yogera kure ndibaza muramukunda kuvyumva ko navuga ati narivuze ko basinze kwandika igitabo cagenewe abana n'abavyeyi kugira ngo ntabazoce muri iyo kana ciyemo ariko Imana ishimwe ko yangize icyitegererezo nkiriho nkaba atari kwandika igitabo gusa ahubwo mu mafilme nza ndakanyuzamwo pole pole rero ukaba uraba ngo Fanny Vine ngo cyaka kuba Fanny Vine banza uyumvire impamvu ndiko ndafata uwo mwanya suko nunguka cyane gose kuruta uko nokunguka ndiko ndadandaza ibirato n'impuzu kugira nze imbere y'aya makamera rero ni hatashi Imana ishimwe kandi ko yaguha ingufu zo kwibabarira uzi ko ari abantu batibabarira kwibabarira sinzi kuri ntawe akaguma aheranywe n'amateka y'akahise akazopfana agahinda n'akabonge bikamulimita no kuba yotera intambwe n'ibindi uwo mutima rero impamvu nagumize ndabivuga ndagasubiremo suwa bose kandi navyo byarigeze kuma urazi ko hariho nk'igihe ntashobora kugenda nko mu bantu benshi ugasanga namba ari nk'ahantu hakoraniye abantu benshi zishaka kujya kuko mbonye abantu bariko baravugana cyane nimba bariko bavuga jewe urumva kama nibona ko yuko bariko baramvuga nuko cyo ugasanga ati ukumva nko mutima kubwe wewe urafite ibintu wohanura abandi wowe nuko rero ariko Imana ishimwe ko igenda iduha kuyakira no gukira no gukiza abandi birumvikana cyane kabisa ntiwaganutse amaramasa Imana ishimwe ko isu n'abavungurira ko niyo mpamvu tuba twaje kwa Fanny Vine n'uyu nyene mwabonye n'uyu bababwiye anyway filme Mwamikazi banayukirikira bikora igeze kuri episode ya 6 nk'ibisanzwe Fanny Vine usanzwe uriza abantu gusa wabarijije gose ngo hari abantu urira mukajana nabo nyene bakarira muga ikinangaza ngo nabo ukamenga banezerewe kurirana nawe ibaze ahuragaragara kwe nta kantu kenyereye bene nta gaheko kwera ugenda uburyo uriza abantu bakanezererwa muri ayo marira mugabo Fanny n'ukumva bakigumira muri ico kirere ari umupapa twigeze guhura umupapa kuze guwesha
ngo jewe nguretse ko ngo mbangamira ndavuga chef jewe nagizika kujya kuntu kumuririra muri televiziyo yanje sishaka oya iraje wese uba wayakije none ngwenda gusebye ntuzosubire kurira vraiment ngo abantu babagabo nkatwe bakazabona turababaye no yeno ufite ugasanga yagusanze muri ico kirere nawe nyene ari kararira ngumva ngo turisanga mu kirere cyawe ngo kuburyo nimba ati uwo mugore arakomeye cyangwa afite imiti murerera hajya message mwayibonye baba bayibonye kabisa kuko ntaruvanga ubutumwa abantu kabaha message bakabandanya gukunda ibikorwa vya je nari nzi yuko ntagubeshe nuko ntari nabikubwiye nyuma ya data sinabona ko mengo bwa vuba hari indi filime wokora abantu bace bakunda nari ndagufitiye impu ndazi ibyo ukora ndazi uburyo ushoboye so bwa mbere wari ubigerageje mugabo mu kiringo kitanga n'umwaka gukuranya ibikorwa ikindi gaca gikundwa mbere sinzi nimba abantu bakora bibona kikaza gifise inguvu gusumba je sinzi impamvu data batayikunze nk'umwamikazi nawe urabona ko umwamikazi ikundwa cyane ari wambwiye ngo gituma ngo data ngurimo ibintu by'impanuro nyinshi ngo mwatweretse ngo twereka amapenzi tupe burudani umwana twinjiriye cyane umwana twinjiriye mwe mutwereka amakosa mutwereka impanuro yabaza ntibagikunda impanuro barazikunda mu gafano cyo bako aho nakandi gaside bagukundira ka romance urukundo yego abantu benshi barakunda urukundo azi uko no kuva tugize solution cup ariho twarose abakunzi benshi gusumba abo n'abantu usanga batazi amafilme bw'abandi ati yo wowe uri solution woman ni ngo maramo n'amaprank yawe nkabona nyene mugabo wawe yakugiriye iki nta filme zanje zazurana ngo gurakina filme oya kumbe bakaba birabijya ko tia love story muri ko muri kinira mwigishiriza ajya hano muga filime atarana zibona nibaza ko ariko kantu muri mwamikazi ko karabakubita kindi kintu sinzi ko urabibona uruno rukundo rwo mu gisagara ruraryoha mugabo yo rurimo nakandi gatushe kagwa rukundo go abantu menga bo mu miryango ikenye rukundo rwa ruguru kutamikana kajumbu mwambaye nabi original abajya rukundo nigo rero mwafatishije abantu muri mwamikazi yego nabandi bariko bararira cyane kubona je n'umugabo wanje tutariko turabonana ariko nyine reka turinde twabyo batangiye kwikanga yuko mushobora guhura ariko ni na film ubona yuko witwa Fiko nuno mukobwa couple y'umwaka akijoro couple y'umwaka baduha inzoga Fiko na akijoro baduha inzoga ahubwo Fiko ari mu biki mu mikino bive mu mikino umugabo nawe ugombe wikureho na Fiko ndizeye ko na Fiko bizoze yenda musigire na cya kintu kibishe gute bewe ninde yakigusigiye Chesha nta n'umuntu yari yarakimpaye nabona bagiha abandi muganga nkaciha mu bwenge ati je ndacihaye nanje rifa kuno mwaka ni hamburo kurabe kimusigire kabisa ndabera gimuhereze so mwabikazi babandanye bitega iki kirenze uburyohe bari barabona harimo andi ma surprise menshi nka kwa kuntu ukunze kubikorera abantu aho mwabikazi mwe ma surprise arenze cyane gose ni filme iryoshe urumva naje ubwanje natanguye kuyikunda akimbwira histoire kuko zije yanditse murabizi mugabo wanje no yayanditse akimbwira histoire gusa yo navuze ati yo ifilme yaryoshe warakangutse bikiri muri story gose urumva hajya nyine tutaraheza gukosora nanje ati okay reka nanje shemwe kubo urumva nanavuze ati wow t-shirt turabinkoreye neza yego ni filme iryoshe cyane muyitege kandi ni filme twizeye yuko izoba ndenda ntigomba ihera ubunyene ariko iracabandanya nanayipinize kabisa barabe episode 6 niyigeze ko fanya vine duhe tubatwa nimarana n'iminsi 2 Tego turavuga harakandi kantu wasigira abantu bawe ko numvise usugufise n'impwemo yo guhanura ariko negeze kugira ikintu cy'ubuvugishwa habura iminsi ngahe canke imyaka ingana gute kugira ube mama pastor uhagarare kuri harutare guvira mu byo kumacha ndabigisha ega nahamagaze ni kuri no buri wenda bize biciro ma film muri umwigisha muzima ariko cyo kubona no muregiriza uri kura urafiring ati fire bigahe ubyijanyemwo uragira ingorane byose uko bari umuhamagaro w'Imana utabari wa muhamagaro wo kwiyumvira ati shikanwa n'ivyicumi kuberekana udukoryo twanje izo yuko turi urindiri ikihe c'Imana eno imbere yuko ndanakurekurana naragushize muri community hari umuntu yambwiye ngo nze ndakubwire yuko Igitega byanditsemo ngo baragukumbuye cyane Igitega ngo ndaje Igitega ndi mukujaye umuntu n'umunyamugisha yabaye kivyandika kumbe urabitegeka
yitwa gute network ntizikwiye sinibuka izina ariko ari mu bantu ni napinze mvuga ati mu muhamashuga yiwe turamwakira mbere kwa Pascaline sindavyibuka ngo baragukumbuye cyane Igitega uwo mwaka ntohera ntagiyeyo Nyitege kandi ndabaramukije cyane nanjye ndabakumbuye wow uraza uziyereka abafana canke nuko haca wigira ko ufise ibikorwa byinshi nzose ibikorwa ariko urumva hagiye twabonana n'abafana hose nibo baba bahari no mwibarabara bahari rero urumva ubwo hari gihe uwo twabonana cyane ntitubonane ariko kazimi abanyagitega tuzoba twabonanye okay undi nawe yavuze ngo ugabanye kurira kuko ngo yurira nabo barirana nawe bikabatuntuza cyane ubundi yageze je mba ndiko ndarira haba hariko harira uri ya muntu nambaye nabwo bari jewe aho kubera ko urya muntu mba nambaye abarimwo benshi rero ahubwo reka duhoze abari mwabijya bihe usanga biri jiji wow birumvikana cyane abandi benshi bagiye baguha amashigwe bavuga ko bari bagukumbuye nibaza ko twageranye byiza nibaza ko Fanny Vine mwamubonye nibaza ko twanize biciye mwa kino kiganiro je ndabasezere nibaza yuko tuzosubira Fanny wari umugisha kubana nawe nanje narinda gukumbuye ubundi renje kuraba ubundi mwana urugo ruriko ruramamaga ntutangwe uja kuguma umwirabisha nibaza ko ari kiganiro cyanyuma dukoranye uri umusore Ago kabisa. Nako tuzobanza tubagire kuri Solution Cup. Uze mutubwire ijoro rya mbere uko ryagenze. Muze dutubire. Muze mutubwire ijoro rya mbere uko ryagenze. Ijoro rya mbere. Niko ndagikanga ntarariba. Kuza numva ari inteye ubwoba. Ariko n'abandi bipfuza kubaka bipfuza abafasha cyangwa bipfuza abagabo nabo turabasenge Imana ibahe kuko ije mu Imana ivuga si vyiza ko umuntu yibana wenyine. Uri kongera ikavuga ngo kuko uronse umugore abaronse ikintu ciza cyane. Bego umugabo hajya ni ikintu kibi cyane. Kuvuga batacha bivuga sinzi mama bibiri itavuze ko urose umugabo abarose umutwe kandi umutwe urazi ko ari wo udufasha kwiyumvira ibintu biri ku murongo rero Imana ibuzuze abari mu ngo nazo zimeze nabi Imana iborohereze urukundo rwa mbere rugaruke ibano kwihangana akaba bidakunda nabo nta kundi nyene nuko bimeze tutosubira mu mwaka uza ndabifurize umwaka nje wa mbere ndabifurije umwaka mwiza kandi eko ndabifurije umwaka mwiza wa 2026 uzobabere umwaka ugwibutso cyane muzoko mwibuka ati Imana yaratukiriye neza nuko rero I love you so much mandanye mukurikira mwami kazi ariko kandi mandanye muja no kuri Solution Cup uwo mwaka hasigaye iminsi 40 tukwize sanka kuri Solution Cup shamura dufise kabisa Nukuraba nanje nshinga basi nka X Cup nanje ngere kirenge mu cyane ubu naho ntwamuronse ubu naho sinamuronse kwe uri misi miga prema murayi mudutema bane bahamugisha rero Shadiko amen urugo rwa ruzeri ube ugumugisha byari muheke abahungu n'abakobwa urukundo rw'Imana ruzeri baganze impande zose turabashikiye cyane tuzohurira mu bukwe dusubire mu bukwe kabisa tayeri ntunyononera impuzu yanje muzogena nambaye kwa Diko Diko Entertainment.